kuko ntuzitwaza ngo ntiwari ufise ibyo utanga. Naho cyobigiro kibiharage uzi neza ko mu babanyi bawe badafise, teka uhamagara abana babanyi ubaheko. Ndazi ko bigoye kumva, ndazi ko hariho n'abandi bombwira ati ujya wewe arabivuga mbwa ntavyakora, ariko nturabe ibyo je nkora, wumve ibi Yezu yavuze. Rero dukundane nkuko Yezu yatwigishije, twumve neza rujya rubanza Yezu azosoma ku munsi w'imperuka. Twumve neza ko rujya rubanza Yezu azoba ariko ararusomera abantu barabatunzi bashe kwitwararika bagenzi babo. Imana yo mwijuru tube hafi cyane. Niho rero atubwiri iby'abatunzi ko bizobamerera. 2:6 avuga ngo nabo barushiriza kujumararirwa babwirana bati, babigishwa ba Yezu Kristo ngo barushiriza kujumararirwa batangura kubwirana bati, none nindashobora kurokoka. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ngo none ngo nindashobora kurokoka, kuko bariyumviriye nimba ujya muntu yase kuguza ibyatunze ngo akurikire Yezu Kristo, hanyuma bigasaba ko Yezu Kristo, hari n'ahandi Petero abwira Yezu mbebashe ngo niho bari hano nyene, ho baraha nyene hakurikira aho Yezu ngo impera y'abati hambirira ku by'isi. Petero aja mu byo kumubwira ati raba tweho twarahebye byose turagukurikira. Nukuvuga rero Petero wewe nubwo hatariho twasomye, hari naho Petero yabonyeho wewe boko bahebye byose bakamukurikira. Uri tayari guhera byose ugakurikira Yezu? Imana yo mwijuru itabare cyane. Je nagira Imana iyi video canke iyi odita video itanaje nzotanga audio, kuko bana b'Imana ibyanje muri iyi misi ntibyoroshe, ariko ndazi neza Yezu arampagarikiye. Yezu Kristo ari kumwe nanje. Rero guhera byose dukurikire Yezu Kristo. Alleluia, amen. Bana b'Imana, nubwo ninjiye muri Petero yavuze ngo twahebye byose turagukurikira, ntabwo Yezu ariko arakubwira ego nibyo hariho abaheba byose bagakurikira Yezu, nk'abapatiri n'ababikira n'abandi bakozi b'Imana bo mu yandi madini ntamenya neza ibyabo. Baheba byose, bagaheba kurongora, bagaheba abana, bagaheba byose bagakurikira Yezu. Kandi hari na nzobivuga ko nyuma. Rero mugabo ba Petero bo batangura kwibaza ati none hazorukoka bande, kuko ba Petero Yezu yanabatoye bari bafise abagore, bari bafise n'abana. Mugabo birirwa barayerera inyuma ya Yezu mugabo babarire, kuko nkoresheje iryo jambo ryo kuvuga ngo birirwa barayerera inyuma ya Yezu Kristo bari kumwe na Yezu. Ariko kubera iki bari bahebye babagore babo n'abana bakurikira Yezu Kristo? Natwe nicyo Yezu Kristo adusaba, ariko bikatunanira guheba tukaguma twizingitiriye ku by'isi. Imana idutabare cyane. 2:6 bavuga ngo nabo barushirizaho kujorerwa babwirana bati, none ninde ashobora kurokoka? Bumva ko kuko nabone kubera yabatoye bafise abagore n'abana, bumva kumenga ntibariko barakwiza neza ibyo Yezu Kristo abasaba, bakibaza ati none ninde azokwinjira mu bwami bw'ijuru? Nyimba umuntu bimusaba guheba ibyo atunze byose agakurikira Yezu, ninde azorokoka? Yezu niwe yabivuze ko umwubaha aheba byose akamukurikira. Rero tutabishoboye turagowe. Imana yo mwijuru dutabare cyane. 2:7 akavuga ngo Yezu arabitegereza avuga ati, Yezu arabihweza avuga ati, ku bantu ntibishoboka, ngo ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana ho si uko. Yezu yarabahumurije ati ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana ho si uko. Ku bantu guheba ibyo dutunze tugakurikira Yezu ntibyoroshe,
kuko benshi barabihebye. Burya nanje tuvugana uku maze iminsi ifise ibigeragezo mbona umenga reka ndindire nzobona n'ibikoresho bikwiye nkora ubutumwa bwiza, ariko ubu turiko turavugana ni mwijoro kabisa, naho video itazotoka ntegerezwa gutanga audio kuko Imana yandakariye, Yesu yandakariye kuko hari impamvu ntari haraba ikibazo mu muryango bituma ntakora ubutumwa bwiza, ariko ikibazo kimaze guhera nagomba kubandanya n'ubutumwa bwiza. Ariko kubera shitani aguma ashaka kumpamika simvuge nyene ibikoresha akavyonona, nyene nanje nari nahisemo kuba ndarindiriye ibindi bikoresho, ariko kubera Yezu yihagurukiye ubwo nyene nanje nemeye kuvyuka mwijoro, byutse mwijoro nza gukora ubutumwa. Imana yo mwijuru itube hafi cyane. Turabandanya nkako ku Mana byose birashoboka, ngo nkako ngo ku Mana byose birashoboka. Ku Mana birashoboka ko n'abatunzi bazinjira mu bwami bw'ijuru. Ku Mana birashoboka ko abatunzi bazinjira mu bwami bw'ijuru. Raba rero nawe nyimura umutunzi ko ufise neza intebe mwijuru, kuko Yesu yatubwiye ko abatunzi bizobagora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ngo byorutwa n'ingamiya, ingamiya yoyo birayorohera guca mu rugomero rwayo, nyimba ari urugomero, nyimba ari birindiro byayo. Ego rero ku Mana birashoboka ko ari abantu Imana yahaye itunga mu isi barikoresha neza, bitwararika abagenzi babo. Kandi nibyo mu by'ukuri no mu Burundi ndamaze kubona abantu baba mu Burundi bubakira inzaboro ari abarundi, bafata ibintu ku by'ubutunzi bwabo bagashira boro, n'abandi babaramye n'umwe araciye imbere y'umuryango birukana. Imana yo mwijuru tutabare cyane. Ukabutogenda kudodora ku muhana w'umuntu w'umubose ngo baguhe n'amazi araba ngo irukana, abafise imbwa bakasurira ko bantimbwa. Imana yo mwijuru tutabare cyane. Harahiriwe umutunzi ibyo atunze abisangira n'aboro. Imana yo mwijuru naho ubutunzi miliyaridi ni gusaba ngo utanga miliyoni cyangwa oya, niyo wafata ikiro cy'ibiharage, igitengo, utuvutano, ikoto, ipataro ugashira umuntu agowe, Imana bijya ya miliyoni ufise yongerera ku bindi. Rero turondere umuhezagiro uvuye ku Mana yo mwijuru kugira tubashe kubana neza n'Imana, kugira Yesu niyo azoza mbese kugarisi agacurubanza uzobe mu bazoba mu isi shasha cyane mu bazoba muri pratizo mu ijuru, hanyuma ntuzobe mu bazoja mu muriro udahira muri gihonomo. Imana yo mu ijuru dutabare cyane kandi tube hafi cyane. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.